karibu. Musi fresheri nyinshi. Urakoze. Haiko ga anti vrem. Mukaza mukitora mukaza mutambwiye rega naje nashaka gusa kubategera ku kibuga c'indege. Nari nkwiye kuza ku kibuga c'indege nkabategera nkamujo nkande wewe. Twahubwira nkande wewe. Niko mengo murashavuye. Ntage urafite indero. Urafite n'ubwenge wewe mu mutwe. Urubaho wafungisha mama wawe yakuvyaye. Aha gutwara mu ndamezi 9. Ukumva neza ko kutekereza. Koko baza makuru y'ingene meze mwino nzu ya jenyene muri ko muraza mumbaze ivyama mama mwe ntawo muzi. Ni wavyiteye? Uri wenyene ngaha. Warabikunze ushaka kuba muri inzu wenyene wumva umenga nibwo buhizi bwawe ubuhizi kaze. Abana bukwe. Mumufitiye urukundo rwinshi. Be inzu murazi ngene iriho. Ko mwadutaye ruguru. Fisi imyaka nkika ntashobora kuvuga murayizi namwe ubure muraje muravuga mama aho muramukunda mwe nande je na mama wanje na mama wawe yakuguyeko uba ari hehe twaragwanyeko uba ari hehe rero ndibaza mwawe wamushize hehe niyo mpembe wamuhaye nta bwenge ugira nabukeye wewe nta bwenge ufise ibyiza byose umuntu arabikora ariko uyu uvanzemo n'ikibi kiribagiza bya byiza byose wakoze mama wanje muvuga mwe ntawo muzi umuntu yatuzanye mwino nzu ntaca atadukoreye yaradufashije ariko arengeraho aramuhemukira ku buryo yashaka kumwica nari kurengera nkabona umuntu agira apfe kubera jewe ndabibona ikirenzeko mama wanje n'umusuma n'umwicanye ikindi naco tukiba ruguru yazana utwana tw'imyaka Ana ubwo urafise ubwenge bukwiye neza mu mutwe Ana wibonye wakuze nta n'isoni wumva gufungisha mama wawe uda ni mama wawe amakosa yose yokora umuvyeyi ntigira kosa nakosa arihenda Ana mama wawe yagutwaye mu ndamezi 9 akosa imyaka 2 arakurera gushika ungane gutyo ariko impembo muhembye Ana ni kumushira muri gereza Ana ndakubwiye je nari muyomba wawe ubu naje kubera wewe hamutse ngagutubonye ngo mbega ngo kumenga murashavuye hanyuma n'amahoro kumba mu nzu yagiye nyene nibyo bintu wakunze nibyo bintu washatse ariko ikintu ndagusabye icyo muri sentare byanga byakunda mama wawe icyo muri sentare ugomba gukora ibishoboka byose dukeneye neza ko umuvyeyi yongera kwidegembya ndabikubwiye nka muyomba wawe wewe nibaza ko yavyumvise reka twemereye ko ari umusuma ari umwicanyi ari umusambanyi none nka tantine wawe warabimbariye wowe cyeko bavyango twaje takubariye wo twakubwira nkande kuba afunzwe no wabitubariye twaje tubibwiye wategezwa kubimenya we nivyo ari kuraba ngaka kibonye kakuze gasigaye gafata ingingo zose kishakiye ubunye twaje ni twebwe nawe we bizarenda babwire byo mwavutse byose navyumvise nivyanciye imbere cyane ni byinshi kuruta ibyo muko murambwira ibaze habayeho abantu 10 n'iki gihugu bameze nka Marita ariwe mama wanje
bona twaba turi mu biki jewe kizoba cose muri sentare iconzi zocishura uko nyene umuntu w'umunyavyaha ategerezwa guhanirwa icaha ciwe kandi nibaze ko mwanyumvise. Ana uriya ni mama wawe. Ngiye. Ana urambona twarinjiranwe twaratewe. Mubi ndagushimira. Nanjye ndagushimiye cyane. Ndagushimira cyane. Nanjye ndagushimiye. Urabona uyu munsi umunsi nyene nyene mvubi nyene umunsi cuvuga ati jewe na Marita ntidushobora kubana. Ona muri jewe naciye n'uruduka numva amarira aciye akoroka ndavuga ati wow kumbe Imana nanjye iracyafise ku mugambi. Byose ngana ababaye Marita. Je mfise ikirundi cishi kubera ko bigitangura. Wabona nyine ni mariage original. Ariko wabyumviriye kuza gute? Joshiri urabona nyene demayo wanje mushikawe n'umwana mwiza niyambwiye ngo tugende muri mariage sha Jenita reka kugira inzigo cyambaza nyene mariage y'umusheri wanje ndavuga ati reka ngende kuraba ukuntu bambikana impeta n'undi muntu yatawe ntiwazi nabikuze gusa jewe nabiteguye byose byo nza gukora kandi nzi ko uri umwana mwiza uza kuza ati reka nawe umugabo wanje gende nyene na mariage wagiye bagutwana cyasera no kuri kwima araje nasoho natashe numva mbabaye numva ngomba gusara mvuga mana Karori nyene Karori ariko warakoze wandemye mikizere numva ko nanje subiye kuba umuntu ndagushimira none nawe warishimiye kumbona ngabo wararetse ndabanza ndarira none udahari ubona nari kuvuga ry'amajambo nkayabwira nde bizo ubona ko twagiriye ko badusezeranye rero twashe tugira mariage mbe numva baje akumenga ugomba mu mutwe Karori ndagukunda nanje bihari nk'akazi gacatu ariko kandi mwatamvye na Marita shage numva inzigo ubure ni wewe n'abakerisi batamba nujya hagiye kavuga nanje namubeshe ngo byashushe azi ngo mariage shira muzungurutse ko yambaye mushu numvise mbabaye ubu rero tubigire twige karo iya ndirimbo yavuga ngo amaso ya yashatse kugira ngo ndamuhenda niba ndamuhenda yibazaga turi kumwe Kirazunguruka narumvise inzigo numvise umutima ugomba kunca nawe yaragatamara rero ndamutsindiye Karori nawe urabona hajya imbere rero hajyanye wamubwiye donc hajya wavuze ngo jewe ngo na Marita ngo ntidushobora kubana numvise umutima ugomba ucamo cyane mba ndagiye wamusoza carakoro gusa rero ngira ke gato ngaruka kaya kavinyi washize ku ruhande cyo sivyo Sheri harakana numva twoganira kuri no mugoroba udasanzwe ejo twavuye muri mariage turushe twashoboye kuganira twese twashitse turyama sivyo ariko urazi ko twatanga urugo rwacu rushasha nuko twari dusangana Yesu Kristo muko twitangira kugira ngo tugirane ikimenyetso nawe yagiye kumusaraba amena amaraso kugira ngo habe isezerano ry'Imana na twebwe abantu nanje kuri no munsi niyumviriye yuko nogura kavinyu kugira ngo tugasangire
tunezerwe kabe nk'isezerano ryanje nawe kandi ndagusezeranya yuko ibyabaye ntibizongera kubona umunsi n'umwe ubu ngiye kubana nawe twubake tubyare tugwire sivyo ndakwizeza yuko takizoroza uhagarika takizoroza usubiza inyuma sivyo Ça. Merci. Ndagushimira bimwe by'imvamutima. Akoze. imbere ya byose ngenda gusaba imbabazi kuje nagukoreye kuko naraguhemukiye cyane narakubabaje cyane ndagufata nabi kandi we nakutagira mu kunyereka urukundo reka kuri uno munsi wirengagiza ibi byose nagukoreye umbabarire kugira ngo dutange ubuzima bushasha kandi tube amahoro ndizera ko n'Imana izohezagira urugo rwacu be nakubabariye byari ibihe bitoroshe naciyemo nyuma yo kukubura byarambabaje cyane nuko ubu ugarutse ukambwira ngo ntubabarire ntago nahengeshanya kukubabarira kuko imbabazi zo kubabarira umuntu mu nda ndacyazifise kandi warakoze cyane nakubabariye n'umutima wanje wose gusa ariko nshaka gusaba ni ukuri urugo rwacu rwaravuzweho ibintu byinshi abantu bose bagize amakomantere bishakiye muri make twaciye muri byinshi ngira ko ndagusaba umbabarire ibi twaciye muri bize bisubira urugo rwiza urugo ruzobera akarorero abandi bantu nizere neza ko wihaniye kureka ibyabaye ntibize bisubira sheri ndakwigejeje ko ntazosubira gukosa n'umunsi n'umwe kandi tugiye kubana mu rukundo sibyo kandi Imana ndazizobibamo kandi ndagukunda cyane nanje kadusenga Imana sinzira Mana turagushimiye ko Imana itabesha Mana ya Isaka Mana ya Aburahamu turagushimiye turaguhaye icubahiro Mana nziza kubw'imirimo n'ibitangazo bandanye dukorera Mana nziza ijambo ryawe riravuga ngo umufasha mwiza umuntu amuhabwa n'Imana ndagushimiye Mana kubw'igitangaza wankoreye ukansubiza umugabo wanje ahasigaye Mana wo mwijuru ndakwinginze ngo uruke kutwubakira Mana uduhe umuryango uduhe ibyishimo tugeze tubona Mana tuzogenda dushima izina ryawe ndaguhaye icubahiro kuri Mana itari bayari kandi utari dagoni mbere yuko Mana mbumbura umuntu wamvuga waruzi ico nza kugusaba nico nkeneye habwa icubahiro rero kuri bikenda gusabye byishuba impera ubuntu mu izina rya Yesu Kristo amen amen senga neza merci ndizera ijana ku ijana yuko dukundana Yego cyane rwose kandi nabyishimiye ngerageje kuraba urukundo rwanje nawe aho rugeze ejo turakora ubukwe sibyo bien sûr ariko ikiranga ubukwe ca mbere na mbere ni umugisha Shaka kuvuga kandi umugisha uvuye ku mubyeyi ariko kugeza iyi saha ntabwo turi kumwe
ushatse kuvuga iki? ego ikosa ni ryo guhanwa ariko njyewe wibuke yuko njyewe nta mama afite mama wanjye ni ujya wawe kuri ibyo rero ikintu ushatse gusaba ni iki ugerageze uburyo bwose ntabwo byotanga ifoto nziza mu gihe njyewe nawe twakoze ubukwe umubyeyi wacu atawuhari nishatse gusaba iki rero ugerageze uburyo bwose mu rubanza ibyo uza gukora byose basi tumusubiza agatima inyuma ugerageze mama ntumushireyo ariko ndakubaza ikintu kimwe urabizi sinzi ngene uriko uravyirengagiza harura iyo nza kubonana nawe tugakundana ata mama wanje afise ntitwari gukora mariage kandi twari guheza giko umuntu wese yavyaye n'umuvyeyi ashobora guhezagira abantu cyane ko tuzoronka n'umuhezagiro uvuye ku Mana umugisha tukawuronka rega umuntu wese yavyaye n'umuvyeyi ashobora kuduhezagira si ngombwa ngo ni mpaka mama yavyaye ngo aze kuduhezagira urabizi ko imihezagiro yiwe nta urayizi imihezagiro ego twoyironka ivuye ku Mana ariko kugeza isaha umenye yuko mama atarapfa yaho ni mu gihe yoba yarapfuye ntabwo arapfa rero aracariho kandi imigisha yiwe turayikeneye okay navyumvise urazi rero ngo tugende mu butungane twumvirize icyo baza kutubwira turakora ico nyine no ibintu ntibibaho imyaka 25 none niyatiranya n'imyaka afise atobo yabaye umukecuru yashaje Cyose iyo mwana baramuroze nari nzi ko aza kugira vya kuvuga bimwe twamutegetse ndabe ibintu byabaye nk'ujya mwana kumuvuga gute umviriza ibintu ntibibaho ifoko twunguruza urubanza ndabona bitazoroha ariko Ana ndabona udashaka kuvugisha ariko hari ikintu kimwe nashaka kukubaza hari ibintu bibiri nkunda kukubwira iyo ushatse gukora ikintu mu buzima uzumaze uciyumvire ko kabiri canke gatatu kugira umenye yuko ico kintu ushatse kuvuga arico canke atarico iyo ugakoze ikintu utamaze kumenya ejo mbega ingaruka yacu usanga waguye mu ikosa menya kwikingira kuvuga ikintu kizotuma ejo wicuza kuko kenshi inyuma yo gukora ikosa wakoze uno munsi ejo biba bibi Ana ubu ibintu wavugiye mwarujya rubanza wabikoze wiyumviriye canke wahubutse gusa kugira umwanya ugende umviriza ndakugire yiva umpa amahoro cane
ibyo nakoze mu butungane nabikoze nyine kurya nyine wabibonye kandi nabikoze ndabyumviriye nibaze ko ubyumva ubitahure kandi amahoro uzi ishusho werekanye imbere y'abacamanza n'imbere y'abantu biragaragara neza ko ishusho werekanye ujya atari mama wawe yakuretse imyaka 25 sawa nta kibazo gusa umenye abantu bose bari hajya nta numwe kira muntu uwo ari we wese ahari nta numwe yizera ko ari we wakoze kijya kintu werekanye neza na neza yuko ujya atari mama wawe yakuvyaye canke yakuretse kuko iyo ari mama wawe wari gushiramo n'akantu basi k'umutima ukarabya insiguro ukoresha ana imyaka 25 ari mugasho kira muntu ahari yayihajya kira muntu wari wese ahari mu mwanya ntaremera yuko ari we wakoze bijya bintu wakoze hajya ushaka kumbwira neza ko mukunda kundusha nakubariye ureke kunyinjirira mu buzima bwanje cyane mu mwanya utanguye kuvuga yuko nto kwinjirira mu buzima jewe umukunzi wawe ndabona ibyo nakoze bitagushimishije ikindi naco ufite n'uburenganzira bwo gukora ikintu cyose ushaka rero jewe ndeke kora nicyo ushaka Tawe nawe bya bintu byawe nyine bikipfa kumeza uko. Nikura mikoti garashusha. Aho zuba twaje. Watubutiwe nanje we Uringa nenda kuzana amazi. Amazi nagutumye je. Leo kugenda kuzanira amazi ni makubanzu yantu. Ndabizi kunyotewe tuvuye kuzuba twari kumwe kakwigirisha. Okay, abantu bose bavuye kuzuba. Ni mako bacamo amazi. Nta kuri nyicisha amazi ntayagusabye je. My goodness. Come on. None wibaza ko narashizemo ibintu bibi. Ihe basira. Ndayanwe ko uboneka atakintu kibikiri. Okay, yanwewe nimba ufise inyota mbwo je nta nyota mfise. Come on. Kuva twinjira ngaha igena kwambura ikoti n'ibiraga. Nabonye neza ko utarumeze neza. Basimbwira. Hari kiye kibazo. Mwenda kubaza. Iyo tuvuye ntitwari kumwewe. None ivyabaye ntavyo wabonye. Joabare tro. Come on.
ntushaka kumbwira ko wabajwe n'ibintu byabaye kuri Marita. Bijye ibintu byabereye ku rukiko harimo ikintu kibabaje muri bige. Byakunezereje. Muri bijye ibintu byabereye ku rukiko harimo ikintu kibabaje. Uko biri kose umuntu nubwo yiba afise amakosa kandi Marita arayafise. Ariko nta byaha yarafise ku buryo bamuciye imyaka 25 kandi nibo bamuciye imyaka 25 je ngo nezerwe. Mbe nk'uyu ugenda gasazira agapfirayo. Ivyo wumva binezereje? Sinenzi ko tuza gushika ngaha tugaserebura tukaryoherwa ko umwansi tuvuye kwizosi. Sinenzi ko tuza gushika ngaha ukabuhangayitse uko. Bijye ibintu ejye myaka bakatiye Marita ajya ni yarayikwiriye. Uwo bajwe nuko bamukatiye 25. Uwe katabajwe nuko agomba guhambe mu kuzimu. Ubiye buri mu mvubo waradutse wewe. Simbyumva jeyo. Bamukatiye ahubwo mike kuri je bari kumukatira nka senkani. Umva ureke ibintu vy'umutima mubi kugeza ngaho sivyo? Simvuze ko ndamukunda na nka wewe. Mugo je nta mutima mubi mfise nk'uwo ku buryo nonezerwa nuko Marita umuntu dufise ivyo twabanyemwo vyiza canke bibi. Sinonezerwa agiye gupfira mu mpimba. Ahubwo se cyo gusa cyakubabaje. Ico mbona coco uracyakunda Marita. Bijye ibintu byose ari kurigirisha imbere y'ishengero n'imbere y'abantu washaka yari prestige washaka kuma abantu amaso bereka kumengo uracankeneye. Kuko iwe utakimukunda ntubuhangayikishijwe nawe. Karori basimbwiza ukuri. Vyibuze uracyakunda Marita.